harasohotse indirimbo ya Bizimana Bubakari Karim Sadbi hamwe na Akubar kuva mu ntara ya Ngozi yitwa KIRIKOU Akili. Siko aha nihe kilisese ndakeneye yuko indirimbo uvuga ati jewe indirimbo yarangyoheye cyane muri sama aha nihe na kilisese Sadbi KIRIKOU. Ingidi zao ni bibombe Mshinula la kakoten You cover me when I'm solo Get you carry over low. Yeah. Oh yeah mama Shopping izala Gucci Dolce Gabbana. Twumvise indirimbo Tonight. Why kwandika titre ya Tonight wari mu bihe bimeze gute? Ego. FIZZO n'umuntu yakoze nemera. Ego. Amwemera sana ujya no mu legend. Ego. Ndamwemera sana. Ego. The first day yambere nandikira umuntu agasonge tu ya Mike 15,000 bro. Nagiye ubu. Amara makemea. Nagiye mugati bya bintu bimeze fresh sana. Ego. Dukundana aba umukobwa canke abahungu. Nikumvuga umukobwa igitsina gore. Ye wagwan ma people mwiri buce mwaramutse nizere neze ko mumeze neza iyo mumeze neza tumeze neza ishobe msigondo si alongside but mix easy iyi ni kuri Anashia DAMZZ kama ndashimire cyane ngirashimira n'Imana reka manzishimire mwese mugiye mutsanskwanye bari mu bihigu bigitsanskwanye riteka ridasanzwe ariko nimba ubaye wa mbere kubona ibiganiro bigitsanskwanye bica kuri Anashia ndagusaba yuko washonde subscribe cyangwa sabone ubanda yuduhezagira cyane gose kuko ufyonze sabone mba nizere neza yuko ari we butunzi bwa mbere ariko murazi neza yuko tuba turi kumwe na DH Telecom ni imprimeri imeze neza yavuze ati reka du supporting cyane Anashia DAMZZ muraze kubona ka video kaza gucamo mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker, contravision, backlight banner, roll-up, teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa, bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it. ariko murazi neza yuko twahora tumaze imisi dukorana cyane kibanza kimeze neza Backtender Ball Shewili ariko murazi neza yuko turi mu mubaro udasanzwe twongera twihanganisha cyane gose Big Boss Willy ariko twakiriye umwanditsi w'indirimbo Tonight umwanditsi w'indirimbo Monica ekani zindi nyinshi zigisanzwe in the house in the place yitwa DAMZZ Kartel wagora bada umeze neza man bien kwe ni fresh cyane gose bro uraberewe man thanks ariko ndamukiriza abakunzi abamuziki w'u Burundi cyangwa abakunzi ba Anashia DAMZZ yo wagwana ma people is DAMZZ here yo andawara mukije sana abantu mwese bakunzi umuziki ndundi everywhere aho uri hose bless up ariko twumvise DAMZZ Kartel twumve ki DAMZZ Kartel muri make twumva umurimvyi w'umurundi ariko numfashaka kumenya imbere yuko tuza gushika ku indirimbo uheruka kuduha imaze ukwezi kumwereka ndanagokeza cyane ifise ama views ibihumbi 120 ubona neza yuko bishobora bake mu gica cy'u Burundi siko ariko imbere yuko tuza kwinjira ku ndirimbo uheruka kuduha yitwa Tonight ndakeneye kumenya DAMZZ Kartel vyahuye gute n'umuziki atuyagire biography gato inyuma yuko tuza gushika ku indirimbo Tonight. Thanks natanguye umuziki kera cyane mais ndavyinjiramo bien en 2014 2015 uko ndabiga professionnel en 2023 ariko wodusangiza challenge wagiye uhura nazo byari byifashe gute kuko ugitangura umuziki ndemeza neza yuko biba bigoye cyane ngitangura umuziki wogereza ka micro ngitangura umuziki muri 2013 2014 uko yari hasuye bisazi kwere song yanje ambe nakoreye muri Indonyi record ego mukamenge me yari song nakoranye n'abandi tu yari collaboration
gusa rero yari slago bisazi kuko isonge onyene mu kuja kuyikora amara twanze bimwe byo gukotiza mu site no bizi yego kweco gihe byari bigoranye sana kweri bivaye ku by'uburyo ariko gushika ino saha DAMZZ Kartel afise umuntu yo bamufasha watanguye bacanga cyane aba brothers yamwicara kuri rigarazi gestantskanye ariko gushika ino saha bimeze gute gushika ku ino saha ni bien ubu ndafise umuntu afasha byagenze fresh ariko reka twinjire neza ku ndirimbo Tonight twumvise indirimbo Tonight why kwandika titre ya Tonight wari mu bihe bimeze gute Tonight Tonight yaje nka inspiration me rimwe aga true story tugake kadusangiza ko ga true story nyine turakeneye yuko twokumva gadusangiza kuko nabonye umengo na clip video irimwe hariya n'umwana arenze man ego Tonight yari inspiration gusa hanini cyane % zari kuri inspiration gusa ga true story kwa kubona tanguye twari ndani nk'ama ninja today we got a pass n'ama cheese geri nk'ama ninja no ajyanye muri Paris sometime ego ariko imbere yuko tuza kuyinjira ko cyane ndakendera kubitira go freestyle nyene kugira bakumvirize neza naho wambariye neza yuko ngo amagara sikirenga siko ariko ni wova ngaha imbere yuko tuza kuyinjiramo neza cyane mu mizi uturirimbira go freestyle kugira bakumvirize neza bakunzi b'umuziki w'u Burundi your body so fun got me crazy your body so fun got me crazy crazy got me twari ndani nk'ama ninja today we got a pass n'ama cheese geri high nk'ama nini few smoke n'ama drinks tutangura ari black your body so crazy ni hatari show me love tonight yeah special girls tonight ariko mu kwinjira mu muziki n'uwahe muntu w'icitegererezo uvuga ati jewe ninje mu muziki kubera naka nakuze ndamwumva ariko ndavuga ati reka ninjire mu muziki kubera izina naka mari same sansa nibaza ku ndimo z'abantu hanze tu nk'aba Niger nashaka ku making a two beats meze nka kujya kugira tu turabe the way ukuntu aje mu rwego rwabo nyene tu gusa nk'abantu nyene tu nabonye mvuga ati abantu baranyemeza sana ego FIZZO n'umuntu yakuze nemera ego amwemera sana ujya no mu legend ndamwemera sana ego uvuze Big FIZZO twumve yuko FIZZO avuze iki mu buzima bwa misi yose biramaze kugirirwa niba kukavuga ati je Big FIZZO turamaze guhura tugacilingana canke aramaze kumva idea y'ibikorwa by'iwanje wapi sinibaza tu me ndibaza nk'ama video yo wamuca mu maso gusa guhura nawe wapi nbirabo umuririmbyi agitangura kenshi hari ibintu byinshi biba bimugora cyane amukurondera aba video vixen cyangwa aba queen video bagiye batsanzukanye birakorohera bimeze gute hari tu bigoye me anini aba director kenshi nibo baca bakora ivyo bintu byo kwenda aba vixen cyangwa iki abarakazi kabo tu mu kwinjira mu muziki gushika ino saha ni cyakintu wungutse cyangwa ni cyakintu wahomvye mu buzima bwa misi yose kinungutse cyane ubona hahomvye cyane naco nahomvye ahubwo tundi mu nyungu mu nyungu gute dusangize kugira ko dukurikirana bazavuga ati bana jewe reka ninjire mu muziki kubera na Kartel yaramaze kuronka ibintu kana ubu ni bien vuze inyungu no banaronse muri ibi irahari tu uzoyibona si rero bacha ndivugana nawe irahari tu irahari that's why munaguma bandanya amuhira baratahura bino bintu urimo kuko tukuravye apparence yiwawe turaza kuvuga yuko atamyaka myinshi ufise siko ushobora kuba kwa papa na mama mba kwa papa na mama ariko muhira papa na mama bimeze gute barabitahura bino bintu urimo mama bitahura papa na mfise ana ufise polisi sana kweli ariko mu marabitahura mama bitahura nice ikintu umva wobwira n'abandi bavye bagetsanzukanye kuba waragiriwe ibakwe mama wawe akaba bitahura ariko abandi badashobora ko batabitahura abakwiye kwitahura ko mu school turavyiga barigisha umuziki bazi ko adora amanota yo kuririmba umva no mu school babirimo babikwiye kwitahura kuko vyose bimeze nk'akazi ni bien kuko kera sinovuga bu music ya kera ko bimeze cumi n'ubu barimo akantu ushobora kubura amashome ukazora nka platform cyangwa ukazora abantu wandikira tu bakaguha akantu ego biri no bintu vya mbere tu vyanteye intege tu
the first day yambere nandikira umuntu agasonge tu yampaye 15000 bro naryohewe umunsi amara makemera naryohewe mugati vya bintu bimeze fresh sana ego ariko ndakeneye kumenya muri industry biramaze gushika ugahura no muririmbyi kanaka wari witeze cyane yuko mwohura ariko ukaza gusanga yuko uciye wicuza igituma munahuye mu baririmbyi mu gice cy'u Burundi wapi na numwe mumaze guhura twazugwa muga muri sopa byo bwa ngo kwicuza wapi ariko ninde mumaze guhura akagufata neza ukumva neza ko bari ati big chart kuri ndirimbo yawe umuntu twahuye feedback undi yari master land yabo ntabandi ariko gushika ino saha umuziki DAMZZ Kartel hamwe yoheba n'ibindi byose umuziki wo mutunga umuziki yap ndizera tu ndavyizeye yap uravyizeye wifuza gushika he mu myaka iri imbere kugira umuziki wawe tuze tubone ku yindi level igiye tsanzwanye the first chambere navuga ko kimeze fresh kuri jewe kuronka tu awards zambere pe apazo nga mu Burundi nukenekereza mu Burundi za East Africa kwanza ego za mu Burundi ni bien mugo umuntu wakenezo hanze igihugu kwanza ego ubona gute ubona abaririmbyi bashasha mu bamuhabwa agaciro ndavuga kuri mu gisata ca promotion mu gisata ca media zigisanzwe mu gice cy'u Burundi bien warahawe promotion yego igitsanzwanye yego nico kintu ubwira abakunzi b'umuziki w'u Burundi kuko si vyabose kugira uronke ibihumbi 120 mu kwezi kumwe vy'ama viewers wacho babwira tu no kubona focusinga sana ntuje na YouTube gusa tuje za Spotify kwa na sama Android na nimwe itaja muto zya like na maviews twazuzikeneye ntajya haye niyo commentaire ya mbere waronse ku ndirimbo ugishira kuri account ya YouTube yari umuhungu yari umukobwa byari bimeze gute commentaire ya mbere ego waronse kuri ndirimbo ya Tonight yari umuhungu yakubwiye gute to big up sana kwirikimbeze bien ego ariko bavuga neza yuko iyo umuntu amaze gutera imbere kenshi muri entertainment ngo twese turi single DAMZZ Kartel nafise umukunzi cankagira mwiha wapi nari muri entertainment bose turi single twadusohagiye n'abagenzi tu abagenzi ni bien bisigura neza yuko umusheri wa DAMZZ Kartel ariko araturaba yihangane humuriza abantu bana ko baraturaba akaba hari kweri akaba arajya muri commentaire yandika ati arabeshe abaririmbyi bose ndamaze kubona kino kintu uza gusanga cyane muri entertainment ngo twese turi single abari ivyo abari none hari umuntu muhakana umufise none bro uri single uri single of course remesha bagiye bandi ko baradukurikirana ajya no dukurikirana bazi neza yuko mukundana nimba wizeye neza yuko mukundana DAMZZ Kartel gushika ino sahari single mubarira ati jewe ndi single dukundana aba umukobwa canka abahungu niko mvuga umukobwa igitsina gore kuko muri industry bose bari single nambwiye umuntu yumva tu ko turi kumwe acaja muri commentaire ntariho hose yandike tuwabeshe ariko gushika ino saha witegereje umuziki mu gice cy'u Burundi uha inyigisho ya gute uha level imeze gute ubona bimeze gute ubona abaririmbyi bahabwa agaciro kangana gute muri industry canke mu kibano gitsanzwe canke muri famille canke abagenzi ni bien mais nuko akiro bamwe batabitahura nyene ushaka kumbwira ati ndaririmba cyangwa umengura umuvu ariho utahura kutariko me bakwiye gutahura tukarakaza nk'ibindi byose tu umurarimba hasi umuvu ayo canke iki ni talatu abafisi yabo nico kirumva usaba abakunzi ba DAMZZ Kartel wanchona basaba niko bo bandanye banshigikira abanye ku rukundo rwabo banshigikira n'inguvu zabo zose yaba mubiki mu nguvu tu zabo twavuga nko byavyo ku supporting us kuri za Facebook tundi bazovuga atakani inguvu zabo tu bagazora sharing anyway bikorwa tu ariko mu kurangiza
harasohotse amahiti menshi mu gica c'u Burundi akeneye ko ndaguchallenginga navyo nyene biba bikenewe siko harasohotse indirimbo ya Bizimana Bubakari Karim Sadbi hamwe na Akbar kuva mu ntara ya Ngozi yitwa Kiriko Akili siko aha nihe kilisese ndakeneye yuko indirimbo uvuga ati jewe indirimbo yarangyoheye cyane muri sama aha nihe na kilisese Sadbi Kiriko uze gutoramwo umwe gusa muri abo babiri umwe muri abo babiri yakoze indirimbo ya bien uvuga ati je nka DAMZZ Kartel no muha award mu gisata c'umuziki Kiriko kwera yakoze akantu yakoze umuti tu yakoze ikintu ca bien gushikino saha nuhe muririmbyi ubona neza yuko muri rap wemera cyane kuno mwanya yego umuntu emera ni Fabirove tu natari karakora ndamwemera sana cyangwa umwemera kubera nabo nyene bo mu Kanyosha wapi kuko Fabi muri kino gihe nabo nyene ari mu gacerere kadasanzwe kweri me nari mu baraperi ba mbere tunemera yabo abahibongoza Jeshobora kuvuga ati je nemera DAMZZ Kartel yabo siko nemera DAMZZ Kartel kuba vuga ba business ego wambe je ndemera kwanza ndaha yabo aho usanzwe uba muri seed n'usanzwe uba muri seed yabo siko ego muri new Gen Z new generation hariho ba Berry Music hariho ba G-Flux hariho na muto yuwe yitwa Frokid hariho na Easy Boy siko nuwahe umuntu uvuga ati jewe no muntu gushikino sa ndabona ati nirutse azohava nkubita hasi uze babo aho najya bita ati Easy Boy 19 ego ndamwemera kweri sana kweri yabo wadukubitiraga freestyle mu kurangiza kugira cha dusezera abakunzi ba Anashe cyangwa abakunzi ba DAMZZ Kartel dukubitira freestyle ka tonight hari indirimbo benshi batari bazi neza yuko ari indirimbo yiwawe indirimbo imaze n'igihe kinini yitwa Monica siko Monica nayiravye bro ndavuga ati ni ya DAMZZ Kartel byantangaje man dukubitira freestyle ka Monica hamuje kubitira tonight ndakubitira verse kambere ego get David to my love Monica, you are blessed from above. Your bad baby to manguma fresh. Erega nagukuye muri benshi. For you I can chop all my cash. Gushika aho ubona uri fresh. Another place. For you I can do what it takes. Dekubitsiraga freestyle ka tonight nako. Tonight. Ego. Kuko niyigezweho muri kino gihe. Tonight. Ego. Ingidi zao ni bibombe. Mshinulala kakoten. You cover me when I'm solo. Get you carry over low. Yeah. Oh yeah mama. Shopping izala Gucci. Dolce Gabbana. Oh yeah mama. Ozivanga baby, nukumwivuna. Your body so fun, got me crazy. Your body so fun, got me crazy. Your body so fun, got me crazy. Crazy, got me crazy. Ukiraho nyene nakaye ka message wagombye gutanga umuziki w'u Burundi. Turumva neza kumengo ni indirimbo ya Sama cyangwa indirimbo tuko turarangiza nakaye ka message wagombye gutanga. Ni vibe tu. Siko ariko ni kubera iki DAMZZ Kartel ariko turamubona mu bitera mu gitsanzukanye canke tumwitege yuko tugiye kumubona mu ma events agiye tsanzukanye. Inshallah Imana tuzogumyezagira bibaza vuba zodutuma ko natwe tuboneke mu bandi. Ni cyahe kinumva wobwira canke woshimira cyane nka team ya DAMZZ Kartel canke staff yiwe igitsanzukanye. Ego. Ndabashimira sana tu. Ego. Cyane bivuye ku mutima. Nakwadakora tu. Imana ibahezagiye cyane. Ariko basangiza imbuga zawe usanzwe gukoresha ndibaze neza yuko si YouTube gusa ariko barashobora kuja kuri YouTube ufite indirimbo yitwa Tonight ariko ukabasangiza n'izindi mbuga zigisanzukanye haba mu page ya Facebook canke IG reka n'izindi ukavuga izina kugira babandanye bagukurikirana. Ego izina ni DAMZZ Kartel haba kuri Facebook, Instagram, Twitter
hose platform zose nuko nyene tuyizina yabo amazina y'abavyeyi witwa gute niyo nzima Fleury Damascene ariko DAMZZ Kartel ryavuye DAMZZ synonyme ya Damascene Kartel inspiration ya Vibes Cat asante DAMZZ ndagushimira cyane twakoranye neza bro siko ariko twongera tunamushigikira cyane tuje kuri account yo YouTube yitwa DAMZZ Kartel afite indirimbo yiwe nshasha yitwa Tonight maze ukwezi kumwe nitwa MC Gundo C DAMZZ hasta merci beaucoup turi kumwe na Easy twongera turi kumwe na DH Telecom ndabakunda cyane hasta la vista et ja bless ciao ciao